igwa ko igitero ico gitero naco yarakigize ntabonzi ariko urumva ko byamushikiwe n'Inyamitwe niwe nyene ari mu babishizeho ari mu batumye biba mu Burundi ico gituma atawuvuga ngo afise umutima by'ukuri yavuga ngo ariko akiri ivyatsi ahubwo kuganda bugwajya n'Inyamitwe kuko uruhanga rwiwe itotezo cy'abarundi no kwicarira ariko barakorerwa ni runini Jeremy Minani umunyapolitike atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD turaza kumwumviriza aravuga ku gitero cagabwe kwa Willy Nyamitwe avuze amajambo akomeye cyane turaza kumukurikira muri ano makuru ndetse araza kudusigurira neza ivyo mwanyigejwe kubirabana n'ico gitero turaza kugaruka kandi ku yandi makuru arabana na politike ariko aravugwa cyane rya nino inkuru zirabana n'umutekano ndetse no ku yandi makuru yose ariko aragaruka ko cyane irya nino sangwe ikaze rero mwese tugiye kubana abanywanyi bacu nizere ko ahuri irya nino hatandukanye wafyonze kuri sabone niba utarayifyonda ko kanona akaryo keza kukugira ufyonde ko igihe cyose duronsa amakuru n'ibiganiro ube mu bambere bashikirwa navyo namakuru abari karagaruka ko cyane amakuru dutohorezwa n'umurwi wabamenyesha amakuru bakorera irya nino ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira najwe nkayatunganya nkayagushikiriza ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi nagahobera bonwa nibara ryaguye biravurwa yuko ngo leta yoba yenyegeje inyuma y'ubwicanye buriko buraba ndetse n'ibitero biriko biragirwa ijya nino bamwe mu banyapolitike baravuga yuko ngo leta ritegura ivyo bikogwa ndetse ngo harimo n'ibitero vyagabwe mu gisagara ca Bujumbura kugira leta iyambika ibara abatavuga rumwe nayo muraziko inyuma y'igitero cabaye mu gisagara ca Bujumbura hahise hatangazwa yuko ngo CNL yoba ishigikiye abantu bagize ico gitero mu gisagara ca Bujumbura ivyo vyavuzwe n'umukuru w'inama nshinga amateka ariwe Daniel Girase Ndabirabe bamwe mu banyepolitike bavuga yuko ivyo byose vyakozwe na leta mu ntumbero yo kwambika ibara abatavuga rumwe nayo narijya umugambwe CNL ariwo biboneka yuko ufise ingufu cane kandi ushobora guhangana na CNDD-FDD mu gihe iyindi migambwe yose ikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko ikorera mu kwaha kwa CNDD-FDD ivyo byose muragenda mubikurikira muri ano makuru yacu hari amakuru rero dufise yuko inyuma y'ivyo byose biriko biravugwa ndetse nibirabana n'ibitero vyagiye birabijya nino mu gihugu c'u Burundi bamwe bavuga yuko ivyo bitero vyoba vyarakozwe n'abari mu nzego z'umutekano ndetse bikavugwa yuko ngo leta yo bifisemwo uruhara cancane mu iperereza ry'u Burundi bafise ivyo banyegeje amakuru rero avuga yuko ngo inyuma y'ivyo vyose vyakozwe yari mu ntumbero yo kugira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose batabwe mu mvuto bahagarikwe bagirizwa kugira uruhara muri ivyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi harimwo n'ibitero bitandukanye vyagiye biba ijya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi ivyo byose bivurwa n'abanyepolitike batandukanye amakuru rero twatohoje arerekana ko ibintu biriko berabera mu gihugu c'u Burundi vyose bivana no kuba igihugu gitwawe nabi kandi n'abagitwaye batumvikana kuvyo bakora aho bivurwa yuko ngo hari bimwe bitegurwa n'abategetsi ariko abandi bakavyamirira kure ivyo byose bigategwa nuko ngo buri umwe wese afata ingingo uko yiyumviriye amakuru yacu rero araza kugaruka kuri ivyo byose ndetse tuze no gukurikira ibindi biba biriko biragenda bigaruka ko cane irya nino mu bimenyesha amakuru bitandukanye n'amakuru utazokwigera uronkanda hariho hose yuhafyonze kuri sabone amakuru yacu agushikira mu bambere maze ugaca umenya ibiriko biraba ijya nino ngaha mu gihugu niba utarafyonda kuri subscribe kakeza ko kugira ufyondeko ano makuru yacu rero ngira tuyatangurire kuri ibi y'umunyapolitike Jeremy Minani avuga arasigura neza ivy'igitero cagabwe kwa Willy Nyamitwe ico gitero cakozwe nabande ese nico avuga ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza kuri ubu bagizwe imboneza yamaho mu Burundi ese Jeremy Minani umunyapolitike atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD abisigura gute ivyo byose ugiye kubikurikira muri kano kanya sangwa kazi tumukurikire inyuma y'ivyo turaza kugaruka twumviza n'andi makuru yose agezweho ariko aravugwa cane irya nino arame mugabo nyene bijyanye
aje imbere y'ubutungane hanyuma ubwicanyi yazanye bakamuhitana simbona ko jewe noza gutera ivyatsi ahubwo bajya bateye ivyatsi ako Rwanda wagwikwiwe no babaza nti mbega bya bihumbi 3 by'abarundi bamaze imisi bagandagwa kubera Willy Nyamitwe mwagiye musohora inzandiko zo gutera ivyatsi ubupfu bw'umwe wese mwabajya aha rero haca haza ikibazo nitureke gukoresha kimwe bita mu gifaransa cuisine baza kuri kwiyorobeka tuvuge ngo ujya kwa cyo hejuru reka tubitera ibyatsi ugacumenga abagwe bo hasi nabo bajya ntaco basigura ntaco bamaze jewe rero mu mutima wanje ibyo byarananiye nshaka jewe sinzi gushigikira inkozi zinoshishije inkozi z'ikibi nka Nyamitwe narabaye umucamanza nararose umwanya wo gucubanza imanza harimo n'imanza zo guherayo mbere n'imanza zo gupfa jewe rero nibaza ko umuntu yaronse acira urubanza bakwiranye ntawuca bwangwa kumwe induru ngo yakozwe nabi cyangwa ngo umuntu yarakwiye gupfa kandi yaciye urubanza yarakwiye. Nivyo amajambo mwayashikirije ku giti cyanyu kandi birumvikana mwayashikirije nk'umunyagihugu uwo ari we wese ariko musanzwe mufise ikibanza gikomeye mu mugwi wa Senarede mbega ntimugira ubwoba yuko abarundi benshi basanzwe bumva Senarede ko bohava bibaza yuko ibyiyumviro byanyu bishigikiwe n'abandi muri kumwe mu mugambi Senarede canke ko mwese mwoba mubona ibintu uko nyene mwebwe ubwanyu mubibona? Jewe nkuko nabivuze nabishikirwa kanje nabajije mukama muri abanyagihugu Senarede sinzi aho bahagaze ariko jewe no muri Senarede baraza aho mpagaze iyo turi mu rwego nyobozi ndi umwe mu bari mu rwego nyobozi nama nshikiriza ivyumviro vyanje nkarya umuntu izi nkozi z'ikibi ziri ku isonga y'uburundi nizo zazanye izi njyane ziriko ziraba mu Burundi ziterwa gufatwa zigashirwa imbere y'ubutungane ariko naho nyene iyi ntambara mu gihe tohera biciye mu biganiro izo nkozi z'ikibi nyene ziriko zirahakana hama iyo ntambara ikazikana zoba arizo zishiriye urupfu ntawo zirira. Ku bwanyu rero mwipfuza yuko abo bose bagize uruhara mu bwicanyi boja imbere y'ubutungane ariko mu gihe batagiye mu biganiro ngo amahoro aboneke hamwe ingwano yobahitana nta kibazo kuri mwebwe? Nta kibazo na kimwe kuri twebwe naho nyene mpagaze wanashaka ndi mu bantu Barundi twokwitaba imboneza bashigikiye ko mu gihe ibyo biganiro by'amahoro bitoba ngo haboneke umuti abarundi bareke kwicwa bangajwe batahe abafungiwe ubusa barekugwe hanyuma aba bose b'inzirakarengane bishwa bahohotewe abagore bafashwe ku nguvu haba ubutungane inkozi z'ikibi imbere y'ubutungane mu banyepolitiki bashigikiye yuko hategerezwa kuba intambara abarundi bakibohora kuri leta ruhunyanganda yishizeho ku nguvu igafata umugambi wo guhonya abo bose batayemera. Iyo rero habaye intambara bisigura yuko izo nkozi z'ikibi zizofatwa cyane zigicwa. Ego hariho rero abavuga yuko amajambo mwashikirije asa n'amajambo yamatuma ibintu bimera nabi mu gihugu na cyane cyane ihorihori. Ibyo rero bakabifatira nk'akarorero ku bantu bagiye barishura ku majambo mwanditse. Hariho rero nka bamwe bavuze bati nduguriye twamugina nta mwaka azomara
bavuga yuko mwebwe mutazomara umwaka. Hariho mbere n'abavuze mu mvugo ifobetse bavuga yuko namwe imvura izobanyagira. None ivyo muvyifatamo gute? Ijwi ryari ryacitse, amajambo mwahereye ko ntayo numvise. Ego ndasubiramwo, turiko turavuga yuko hariho abantu bavuga yuko amajambo mwashikirije atuma ibintu mu gihugu ubimera nabi, na cane cane hakabaho ihorihori hagati y'abanyagihugu. Tugaca tuvuga yuko hariho mbere n'abanditse ku rubuga rwanyu rwa Facebook hamwe na Twitter bavuga yuko mutazomara uyu mwaka. Abandi nabo bakakoresha imvugo ifobetse bavuga yuko namwe imvura izohava ibanyagira. Tugaca tubabaza duti mbega ivyo muvyifatamwo ngwiki? Navuye mu gihugu cy'u Burundi bamaze guhakwa inshuro zishika 4. Baratiye n'amagrenade ku bidaje ni mu biro bya Rusimba. Kandi nari inzirakarengane kuko nivyo ndi batunganije imyerekano y'amahoro, ariko jewe ndi umuntu w'umunyamahoro, sinzi guhohotera umuntu n'umwe. Naho iyo myerekano uvuga ko ari impumuko, twebwe twashira imbere amahoro. Kandi kuva izi ngorane zitera mu Burundi namye niyamiriza ubwicanyi, nkanavuga yuko ubuzima bwa kiremwa muntu ariko atihabwa atawo kubahuka kubuhangara. Ivyo narabivuze mu gihe hagandaguwe abanyepolitike batavuga rumwe na leta, mbere ndanabivuga igihe hapfuye abanyepolitike batari bake bashigikiye ubutegetsi nk'umushinga amateka Ahatswe. Kambere n'igihe Adolphe Nshimirimana naravuze yuko ubwicanyi butegerezwa guhagarara, ko atawoguma ashira imbere ubwicanyi, ashira imbere kwihora. Ariko aho uno munsi mbona ko atawurajya umunwa uvuga aho umuntu ahagaze, na cyane cyane ko rero muvuga ati nyinshi ukwihorahorana, nyinshi ukwicana, nyinshi politike ubona aho murazi ko Nyamitwe awutera ibyatsi ico tuvuze. Ariko jewe bigiye muri ico bisigura umurundi yumva ko uye gupfa kubera ico yoba andenganije, ariko jewe sindi umurundi, sindi umunyapolitike atinya gupfa azira ivyiyumviro vyiwe canke azira ahahagaze muri politike. Ego tubandanye n'akandi kabazo. Umwe mu bababajwe murantunga n'amajambo mwashikirije niwe yavuze ati, reka nsubiremwo ivyo yavuze mu rurimi rw'icongereza: Burundian politicians are monsters and you, Minani Jeremy, you are one of them. Avuga yuko mwebwe murantunga abanyepolitike bose b'abarundi afashe muri rusangi. Aho rero ashaka kuvuga abari muri leta n'abatari muri leta, mwese hamwe abita yuko muri ibisizi imwe. Rero umuntu akaca yibaza, mbega aho abanyagihugu basigaye babonamwo abanyapolitike ibisizi imwe, mwibaza yuko ubu abarundi bokwizera nde? Jewe umunyagihugu ndamutegera nkuko nabivuze, ndubaha ivyiyumviro by'umuntu uwo ari we wese naho bitoba bihuye n'ivyanje. Ariko kandi tuza kwibuka umubabaro abarundi bafise, kwidingana bamaze irabishe, abiruka barafatwa kubwisha, abandi bishwa, abandi bazira, bari mu buhungiro, biratera agahinda. Rero ku munyagihugu yerekana ishavu ryiwe akavuga ati abanyepolitike bose n'ibisizi imwe,
no kuri ndamutegera cyane ariko agerageza arabe atandukanye icyatsi n'ururo abone abazanye iz'ingane abone abariko baranka umuti wa politiki abone abari kwisi ego turangize tubasaba yuko mushikiriza akajambo ka nyuma ku batashimye ibyo mwashoboye gushikiriza eka n'akandi kajambo mushikiriza Willy Nyamitwe. Reka mpere ku kajambo shikiriza Willy Nyamitwe. Turamaze kureba mu biganiro bitari bike aho yatera ibyatsi abo bose batavuga rumwe na leta akabita inkozi z'ikibi. Ejo bundi hasohotse icegeranyo c'ishirahamwe FIDE co mu Busuwisi ishirahamwe riharanira agateka muntu ku isi yaciye bivuga yuko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi yaciye atanguza urugamba kuri Twitter avuga ko ari yakoresheje icyo bita hashtag #genocide ugati bisigura no kwita no bisigura ko iyi niyo genocide iri niyo yohonyabwanje agafata rero mu rugamba utuntu nk'ibikorwa rusange akaba ari twashira kugira yerekane ko byo neza musaga cyane kakomvumbiye jenoside yanjye rero bigasigura yuko uwo mugabo yahisemwo kuyenga cyane gushimanga akoresha ikirundi ciza gushimanga abo bose bariko barahohoterwa bariko barahona kuko wenyine arazi yuko turetse igikorwa rusange cyangwa utuntu yirirwa arashira kuri Twitter avuga ngo niyo jenoside yiwe arazi yuko kuva kane k'ibihumbi bibiri na gatanu abarundi bagandagurwa bamwe bagahurwa ubwoko bwabo ariko abagandagurwa bose bagahurira ku kintu kimwe ko biyemeje ntibatebe ikiringo cya gatatu n'ibyo bita kuraba mu guha abantu ugafata ingingo yo kuwuhonya nako uwoje politike cyangwa ikindi kintu kugira rero iyo ariko arakindaga abarundi ko araca kindi abababo nabe yibuka ko nabo nyene bafise agashavu sinzi abashatse kumugandagura ico tubona co abintu byavuzwe byinshi twibaza yuko ari abo basangiye guhohotera abarundi bashaka kumwikura barafise bapfa hagati yabo haravuzwe cyane uruhara cyangwa no mushikiranganje w'umutekano aragiye mu Burundi yoba yaragize n'igihugu Uganda ugwajawe n'Inyamitwe ariko nta n'uwuvuga ngo ntibishoboka ko ababuza babo cyangwa yirekanye ku bwite aribo nabo babasha agashabu gashaka ubuho ubanje rero nibaza yuko bakwiye kwisubiramo akazaba akagerageza kubaha aba bariko barahohoterwa kandi akamenya yuko iyo bamutumye kuvuga ntabwo amahoro ari menshi ku isi iyo bamutumye ku isi ngo agenda kuvuga ko amahoro ari menshi mu Burundi amenye ko bariko baramubesha amenye ko bariko aratera umujinya w'abarundi benshi hanyuma yihanure ahindura imvugo yongera amenye yuko umuti w'izi njyane ziri mu Burundi uca mu biganiro yirirwa ararahira hanyuma aheze ahindura imvugo ahebe gushigikira aya mabi ashira abarundi nawe yarayaje aho babone yuko hakwiye ibiganiro bikiyemwo bose umuti wa politiki abayobozi mwane ubundi byaguma akiraga abarundi
irikirahonya abantu siwe wenyene bizoshikira n'abandi bishobora kubashikira muri iyo leta nyene eka mbere n'abatavuga rumwe na leta. Ibi rero nta ciza biriko birazanira Burundi, nta ciza biriko birazanira abatavuga rumwe na leta cyangwa mw'iryo leta cyangwa Burundi wari wo wese. Ico dukora rero we nabo bari kumwe bakwiye guhindura ingendo bakabona yuko umuti w'ibi bibazo turimo atari uguhonya abandi aho bwari ibiganiro kubaza ngo barabahonya umusuri ugasanga nabo bahindukiriye. Ku byerekeye abarundi wayisije navuze bamwe bakabishima navuze ko ari uburenganzira bwabo ariko jewe ndi umunyamahoro sinigeze nshyira imbere agateka ka kiremwamuntu ariko kubona ntashobora ngo ndateye icyatsi urupfu rwawe Nyamitwe kwabaye nko kumuhigura ntiyabona reka ndamubwire ndamwibutse ko ari we yirirwa aravuga ko amahoro arijya nawe mu Burundi ahubwo ahindura imvugo habaye kwereka amakungu ko abarundi bababaye kuko bijya navuze hari abarundi benshi cyane babyifuza kubivuga ariko batabivuze. Hari abarundi benshi bari kwishima iyo Nyamitwe bavuga ko yagandaguwe mugabo ntibashoboye kuvuga kuko hari abarundi bamufitiye akababaro abafitiye umujinya kubera akababaro yabateye. Hari abarundi bafitiye akababaro rya leta, hari abarundi by'ukuri bashengeshewe ku mutima ahubwo jewe nabaye nk'umwe muri bo aseruye hahagaze mugabo abatashoboye kuvuga nibo benshi ariko ntibyosegura yuko ndiko nifuza urupfu Nyamitwe jewe mbona akoresheje yabaye nk'imvugo yo gukebura, yabaye nk'imvugo yo kwereka amakungu ati nyabona abarundi barababaye, nyabona nimuhaguruke mufashe gutora umuti w'ikibazo kiri mu Burundi kuko abarundi aho bwese barashavuye bageze aho bashobora no kuja muri bino byo kwihorahorana hanyuma mbere ugasanga bizanye injyane nka zimwe twahoramo kuva mu 1993 gushika mu 2003. Ni imvugo rero atawutera amakenga canke atawuyotera yitane ngono bashigikanye canke shigikiye ihohotera kiremwamuntu. Imvugo yasa n'ikebura abari ku butegetsi abo bose barikwa n'Uburundi kugira ngo abereke yuko uwo ari we wese ashigikiye ibiriko biraba mu Burundi kandi abereke yuko iyo Umurundi akaranga kacu arinda kugisha ibikorwa aba yababaye. Turababaye abarundi turababaye abarundi turakeneye umuti wa politike, turakeneye ko injyane zihagarara, turakeneye ko ubwicanyi buhagarara. Ibyo nabyo bica mu nzego politike kwagiraho nko gusaba nko gukora ibintu n'icyaha biciye mu biganiro cyangwa ubona ubundi ushobora guca. Burya rero nasohoye ijambo abarundi benshi biyumvira umugabo badashobora murakoze neza cyane. Nuko turabashimiye cyane ku kanya kanyu kandi tukabasaba yuko ubutaha ntitwabarondera ku bindi bibazo muze mutugamburukire nk'uko mwabigize. Murakoze cyane nawe ndabashimiye ku mwanya mwafashe ubwo igihe cyose muzodukemera soba turi hano kandi tuzobikora. Murakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza. Thank you.